kuko kugira ngo kwishura ico kibazo byosaba kubanza kuvuga Kongoro Jacques uko namumenye kuko ubwa mbere hoho numwe mu banyamurenge baronse amahigwe aje nk'impanuka amahigwe yagiturumbuka atigeze yibaza mu buzima bwe yuko ayo mahigwe yo yaronka tabyo yigeze amenya kuko ntuze gahe hari igihe witegereza umuntu ukaburana umutunzi w'amafaranga n'akarorero ariko witegereza ayo mafaranga icamariye abandi cyangwa icamariye ari iwabo ugasanga nta na kimwe muri ico gihe ayo mafaranga agaragara nk'amafaranga yatakaye ninga yatakaye ko ntacambaza n'intebe z'ivyubahiro rero uri kuravuga hari igihe intebe ishobora kuboneka mu gihe gikwiye kanaka ikicagwamwo n'umuntu iyo umuntu ubwoko bw'iwabo canke abiwabo bagize ibyago ubutabazi bwategerezwa kuboneka kandi burondewe canke bifashijwemo na wa muntu yicaye muri ya ntebe ntihagire ico akora iyo ntebe kuri ubwo bwoko ni mfa gusa kuko nta cyayicayeko undinde gato kuko ngomba kushira ikibazo umwanya muremure kuko usomye muri Bibiliya hari abagabo babiri n'umwe n'umugabo wundi n'umugore Daniel ugiye kuraba witwa Nehemiya nawe yakorera ibwami nka kujya Kongora akorera kwa Gisekedi mugabo iwabo hari harabaye intambara ibyaho byose birabomoka imihanira senyuka ibintu byose biba nabi hamwe n'ishengero ingoro y'Imana ibomoka ntivyamukundiye kurya ntivyamukundiye gusinzira kubera umubabaro barafise uturuka ku vyago vyashikiye abiwabo yahisemo gufata amariske yo kuja kongorera umwami amubwira ati ndababaye ku mutima mfise ikibazo gikomeye kandi umfashe kugira ngo iwacu haboneka amahoro iwacu hasubira hubakwa iyo niyo role Kongoro yateza kujuwa uno munsi mu gihe yicaye mu biro muri presidence impande ya Perezida Kisekedi memarezma ukurikiranye buke buke wese ko ariko arabikora igituma navuze ngo yagize amahirwe nk'ayimpanuka no kubera iki Kongoro yari impunzi mu ikambi y'impunzi muri Ethiopia niyo yari mu mpunzi nk'uku abandi bari bwagiriza na ntuze na Musasa hari izangoze n'ahandi yaba muri Burende mu ihema niyo yari yibiri yego icyo yarakoze kimwe gusa nturumva ko ataco yarari wovuga ngo ni ari mu bintu byo mu bantu botabaye bene wabo taco bamurondera kuko ntaco yarari taco ariko aranaharanira oya mugabe iconze kimwe yari muri gakondo ni association y'abanyamurenge mugabo iri mu kwaha kwa MPA Mahoro Peace Association imwe yari rongowe na Kibasumba niwe yari hagarariye muri Ethiopia Kongoro aja kugira amahirwe rero yo guhura na Kisekedi yagiyeyo akarankontra abakongomani bariyo Kongoro ngo avuge agiye asaba ntuze Kisekedi agira n'umutima kubera yari amaze kumenya ibibazo by'abanyamurenge hariya ngo yumve Kongoro abona n'umujene wewe amwibesha ko avuga ati ndaronse umunyamurenge atahura yuko abanyamurenge ari abakongomani kandi leta atakibashakira uyu muntu no mwiyegereza yomfasha kumvisha abandi banyamurenge bene wabo kaza tugafatanya kubaka igihugu nuko byagenze Kisekedi avuga ati wewe rero uko biri kose wewe ifoko ndakwiyegereza niwe nkeneye urabyumva yamwibeshe ko mu bisanzwe impanuka ziba rero ugiye kuraba Kongoro
Jacques ntacyo dupfa ntacyo dupfana nta na kimwe jewe ndiko mvuga ikibazo wanyishuye wambaje ndakwishure ugiye kubira bagaragara nk'umugabo w'amajambo menshi amajambo ari mu ubwirasi amajambo ari mu ibinyoma umugabo agerageza akayambika ikoti y'ukuri ayaye kandi atariyo amajambo y'ubwirasi kuko umwumvije mu kanwa kiwe aramaze kuvuga amajambo je nkayumviza nkavuga nti umuntu arimo akantu ko bwibone kandi ubwibone ntacyo gutabara cyane kuko bavuga yuko ngo fonction afise n'ubwirasi irata ku banyamurenge bene wabo ngo intebe yicayeko icubahira afise no munsi ko atamunyamurenge numwe wigeze akironka ari we wenyene dushaka dufate ko ari byo none wogaruka kubihimura cyangwa kubibona ko cyangwa uvuga uti iyi ntebe ndoze reka nanje ko naduze hagara mu bushorishori naye nduze bene wacu ndabakure muri aho gasuzuguro n'izo ntambara ndakomeye woza kubabwira gusa yuko abanyamurenge bose bokwemera bagutinye bumve kuri igihangange kubera uvuze ko atawundi muntu aricara muri iyo ntebe yaranabeshe sibyo koko ngo umuntu akomeye ku buryo uvuga ngo niwe munyamurenge akomeye ku isi canke muri Kongo Kongo yarabaye vice president de la République y'umunyamurenge Zarias yarabayeho vice ministre des affaires étrangères Bizimakara abo bose basumba iyo ntebe y'umukonse wa president yarabayeho ubu muyize nyarugabo ntiyigeze kubona ntuze SSS ntuze chef de cabinet civil wa president Kabila ni igiti gikomeye gusumba ibyo byose bikaravuga muri Kongo ari karabesha none yibaza ko kuba konse wa president biri hejuru y'ipete ry'ubu general Kongo bisaba general barimo b'abanyamurenge ese kuba konse wa president birasumba kuba ministre Alexis Gisaro sumushikiranganje sumunyamurenge abadepite ba Enoke n'abandi bose s'abanyamureza abo bose bari hejuru yiwe urumva rero mu bisanzwe avuga imvugo y'ubwirasi gusa mugabo kwerekana yuko abantu bamutinyira icari gusa nuko avuga yuko arakanwa ngo k'umukuru w'igihugu ubona akanwa ka perezida yesu ivyo bimarira ko umunyamurenga agorewe muri izi ntambara ziriko ziraba kubura akanwa kiwe bimaze iki bimufasha iki uravyumva igihe yashika Kinshasa Kongo n'umuntu yahunze abanyamurenge bene wabo bose abinyegeza kubera nta influence yarabafizemo uravyumva yahunze abari muri politike ahunga abari mu gisirikare ca FRDC ahunga n'abadepite canke abandi gusa agerageza kwimenyekanisha kuri Alexis Gisaro kuko yabona ko azomukenera kuko Alexis Gisaro nubwo ari umunyamurenge umugore wava muri famille zo kwa Bakisekete urumva nawe ntiyamwiyegereje ngo kumukunda cyangwa bamenyane ni kwa kuntu avuga ati ngumi bwa ibyo ntihagira akantu kankoroga uyu mutama zose ruke amvugire doko rero usanga muri ico gihe umuntu akwiye kwibaza none ibyo yakoze ku ngoro biragoye donc ntacyo yafashije ubwoko bwabo ntacyo ntikigaragara kabisa kuva shika nta mpindukira aba aya mu bijanye n'imibereho y'umunyamurenge muri Kongo reka nakwereke igituma mu bisanzwe umuntu agiye hajya kugira akorera inda yiwe canke akorera inyungu ziwe ntagumba undi muntu yokora ikintu gitabara bene wabo kitamwitirirwa umuntu w'ubwibone yamagomba yuko n'igikorwa na initiative zakozwe n'abandi swati baremera azitirirwe abe patro wabo kandi ataco bakoranye kugira ngo ya manota ashaka nimba ari kwa president Kisekedi abari we yaronka kugira ngo na ya budget nimba ije hari ikintu ko gikeneye budget iyo budget abari bayigera n'utwo tuje ari no ndaguha karorero ibyo yakoze ku ngoro biragoye donc ntacyo yafashije ubwoko bwabo ntacyo ntikigaragara kabisa kuva shika nta mpindukira aba aya mu bijanye n'imibereho y'umunyamurenge muri Kongo
reka nakwereke igituma mu bisanzwe umuntu agiye hajya kugira akorera inda yiwe canke akorera inyungu ziwe, ntagomba uwundi muntu yokora ikintu gitabara bene wabo kitamwitirirwa. Umuntu w'ubwibone yama agomba yuko n'igikorwa na initiative zakozwe n'abandi swati baremera azitirirwe abe patro wabo kandi ataco bakoranye, kugira ngo ya manota ashaka nimba ari kwa President Kisekedi aba ari we yaronka, kugira ngo na ya budget nimba ije hari ikintu gikeneye budget, iyo budget aba ari wayigera. Nutwo tuje aribo ndaguha karorero. Hiyo nasema hapa na ninaogopa Mungu. Mimi siko kwa mambo ya community ya Twirwaneho. Mimi niko nauza madrone tuwapige wajinga. Shawari husarapfuye. Nuko nukuri. Ayo namakuru yimvaho ndiko ndakubwira. Uravyumva? Yego urumva ko ari umukonze wiwe peut-être barumvikana, yumva umenga nivyo. Aramuha uburyo bwatishira bari abagabo bene wanyu bari hariya aye barabe ibyo bakora, hanyuma dutegura ingene tuzosanura Minembwe, turabe ingene dufasha abantu batakaje ibyabo, ibi nibi iki miro amahera yose barayatwara. Ngira nari yamwajaye mu bibogobo kuko yabanje kubwira leta ya Kongo yuko d'abord ari we munyamurenge yemewe, yuko yobanza d'abord akaza kumvisha mitiwalite y'abanyamurenge iri mu Burundi Bujumbura, yuko yoheza akayimetriza neza, ikamufasha gusensibiliza abantu kugira ngo bave inyuma y'iyo ideology. Mitiwalite y'abanyamurenge yahe Bujumbura nta namwe yamwitavye, wapi hakamu nakamubwira ntibashobora kumwitaba, ntibamwemera. Urabyumva? Abamwitavye n'abantu b'abagabo bakenda n'abaza amazina, yarabahamagaye abahuriza ahantu mu Nyakabiga, harabacurira amajambo, hanyuma umwe wese amuha $20 ngo nizo ngo leta yamurungikanye ngo bagafana kabo. Ibyo ntibavyidoga twumva none uwo muntu uri kuravuga bimwe avuga ati ibitari ibyanje bimeneke. Muntu wikoreye turatugabure ni wankana bigire gute bimeneke aho karere ngo sari kukibuka. Uravyumva? Rero nibaza ikindi kintu yakoze kicerekana yuko mu byukuri ataca ari karafasha bene wano muri zo ntambara, agomba ko bazigumamwe ahubwo. Hari abantu bari kubagwana kuri kote ya Twirwaneho, abantu bagwana kuri kote ya M23 imisoro y'abanyamurenge. Nimba koko akorera perezida wa Kongo agaca yongera akagwanya umugambi w'uko abantu bava mu ntambara, iyo ntambara ikigwanya Kongo, Yesu uwo muntu ari hakinira kuri koti zi nakinira kuri zose, aragomba ko intambara ihera cyagomba kwibandanya kugira ngo agume ayikamisha bene wabo no munsi. Ico bari kubarunguka ni giki kivuye mu ya Kongo yabavugiye kugira ngo leta igice ikoze kuri bene wabo nta kimwe. Reka ngaruke ndababwira ababizi bari mu Minembwe nawe uzobitoza ubaza umunyu, kilo cy'umunyu mu Minembwe cyangwa 25,000 y'amakongomani, ikilo cy'umunyu, ikilo kimwe n'amafaranga ahe mu marundi menshi cyane, menshi. Mugabo mu mezi 3 bamaze basensibiliza bavugana n'abayobozi ba Kongo n'abasirikare niki, inzira zikugurugwa, ibidano bigatangwa kuboneka neza, amasoko akuguruka. Bagiye kuvayo après 3 mois ikilo cy'umunyu cyarurutse kigashika ku 2,000. Abantu bariko bakora ikintu ciza. Yego. Mugabo kubezo politike za bakongoro nyene zo kuvuga ati abantu ibyo bariko barakora batemeye ko tuvyitirirwa ariko tubikora turabisenya canke bipfe byose, nta urumva babakurayo, sivyo? Yego. Nagana kugure yuko ubu inyuma y'amezi 350 canke amajana ikyo cyumo cyambuye ku 2,000 kirongera kiraduka kirengana hamwe 25,000 cyari kigezeho ubu kigugwa hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 180. Ale kilo cy'umunyu none ko ngura ikakora iki?
uwo kubaza isabuni basanze kugura ibihumbi 15 mu mezi 3 yari igeze ku 1500 uno munsi isabuni yindi yagifura ngo akamanyu gatoya mu Minembwe yigugu ibihumbi 100 by'amafaranga y'amakongomani 100,000 Kongo ariko akora iki none wewe ugiye kubiraba muri ico gihe Kongo niwe yotoye ya mbere akumvisha umukuru w'igihugu akumvisha inzego za Kongo ngo ubuzima bw'abanyamurenge n'abandi basivile bagoshwe muri iyo ntambara bubeho buhinduke bumere neza umugabo no munsi ugiye kubiraba ariko akora iki apare gukora ibikorwa bizanira inyungu we personnellement sibyo yego rero ugiye kubiraba ubwibone bwiwe ntacyo bumariya biwabo Kongo akubwira ko ubuzi bwose ari wabukora diplomasi akubwira yuko ya leta ya Kongo ayifise n'ibice nka 80%. Bimwe bavuga mwajya mu bijombo hariya bijya bintu mwakoze ntibibaho ubwa mbere ho agiye kuraba abanyamurenge bene wabo ni visite surprise sivyo ngo aje kugenda ahagenda ajanye yagutumba uje mu mayimayi deja yakutumba niwe abanyamurenge bagizwe yuko yabiciye ababo niwe yabiciye inkara zinyaga izindi barazirya niwe yabangaje niwe basenyeye amazu baturiye imirimo sibyo ugaca ufata uwo muntu ukamujyana muri bo utateguye imitima yabo ngo bamenye ingene bamwakira ahubwo ugaca umuha intebe nziza ukayimushyira imbere yabo bamubona uzi imitima y'abajya ababyeyi ingene yamenaguritse hajya riyo niko zakoze agomba kumujyanayo jewe ndamugira inama yari kubanza akajayo wenyine akababwira ati burya ibyo ntambara murabizi ngene bimeze mwihangane ukunuku nubwo nakatugiriye nabi mu ruhara mu mutekano wanyu aho bigeze afisemo uruhara kugira ngo tumwumvishe yuko ivyo yabakoreye atobisubira rero nzomuzana ndamubereke abasabe n'ikigongwe kuvyo yakoze byari sawa umugabo giturumbuka mu turuturu mu mutwenzi pa mwahamagara ngo yemwe abaho bakabona imbere haje yakutumba yakoze kosa kiya kintu yakoze ni kosa ikindi kosa yakoze ntiwaribonye none bamubajije amakuru bamubwira ati twebwe ni sawa atariko dufise ikibazo cy'abavyara bacu bene wacu bari hariya mu Minembwe ati none twumva amakuru yabo yo kumenga ameze nabi umutekano w'umutima wacu urahagaze sibyo yari kubahumuriza nawe warumvise inyishu yabahaye ntibyavuye kuri izo kamera zanyu yavuze ngo bariya bo murindire ngo ivyabo ngo ngiye kugura drone zo kubarasira rimwe bapfire rimwe iyo ni message bashiriye bamuyizanye rugabo ikinika ati bajya nibo bazi turiko turabahigisha umwami ko bizo yiga baravukana kiye iki nta impact positive nimwe byagize nta nimwe bakoze amakosa wari uvuze jewe nibaza yuko yoreka jewe ndi Kongo no mubuza gukomunika kuko akomunika nabi kandi imvugo ziwe tujya kuzokwegera umunsi umwe Kongo n'abariko bafatanya nayo mu rugamba kuko hari ikintu aheruza kuvuga Imana ishimwe ko yuko icyari kuba kitabaye rafuwa paseruza kuvuga yuko Minembwe n'uduce twayo twose tuhegereye twamaze gufatwa na FARDC turi mu FARDC ivyari byo z'abanyamahanga ziba hejuru y'abantu uyu mugoroba Minembwe yabaye libere ico ndakivuze ndihagazeho mu bimenye
kandi abaturage mwabibonye kuri page yanje, iriya ni page officielle yanje, isi yose isoma na leta kandi n'urwego rwanje rukurikirana. Nabivuze ndabibabwiye, yabaye nta bindi narenza.